Yesu ashimwe. Intumwa Pawulo yarandikiye Timoteyo aramubwira ngo wimenyereze kubaha Imana, kuko kwimenyereza mu buryo bw'umubiri bigira ikimazi kuri bike, ariko kwimenyereza kubaha Imana bigira ikimazi kuri byose. Imyimenyerezo yo mu buryo bw'umubiri irakenewe kugira ngo umubiri unonoke umererwe neza. Hari n'igihe n'abaganga badusaba kwimenyereza mu buryo bw'umubiri kugira ngo tumererwe neza mu mubiri, kandi umuntu abikoze nk'uko abaganga babimusabye ugasanga biragenze neza, hari n'indwara usanga zakiza, bisigura ko ari byiza. Ariko Pawulo arabwira Timoteyo ngo kwimenyereza kubaha Imana bigira ikimazi kuri byose. Bisigura ngo bigira ikimazi mu buryo bw'impwemu, bikagira n'ikimazi mu buryo bw'umubiri. Kwimenyereza kubaha Imana ni gute? Ni ukwimenyereza gusenga, ni ukwimenyereza gusoma ijambo, ni ukwimenyereza kuba mu bikorwa by'Imana, ukimenyereza kwisonzesha, ukimenyereza kuyumvira. Kumvira Imana burya urabyimenyereza ugasanga wabaye uwumvira. Ibyo rero biratugirira ikimazi kininiya cyane. Abantu bagize imyimenyerezo yo kubaha Imana, abo bazorangiza neza, baragwe ubugingo budashira, baragwe ijuru. Iyo ni impera itazoshira. Ariko babandi bimenyereza mu buryo bw'umubiri baronka impera ishira. Nico gituma kwimenyereza mu buryo bw'impwemu twari dukwiye kubigirira umwete cyane gusumba kwimenyereza mu buryo bw'umubiri. Igitangaje nuko abagira imyimenyerezo mu buryo bw'umubiri baragira umwete cyane gusumba bimenyereza kubaha Imana. Imyimenyerezo mu buryo bw'umubiri abantu barayizindukira mu gatondo kare saa 11 abantu bakazinduka kwiruka kugira ngo imibiri yabo imererwe neza. Abandi bakabigorobereza, bakaduga imidugo, bakaruha, bakabiri yashu. Ariko kwimenyereza kubaha Imana tukabifata minenego ntibyari bibereye, kuko nibyo bifise ikimazi kuri byose gusumba kwimenyereza mu buryo bw'umubiri. Bizotugirira ikimazi kuko bizoduhesha ubugingo budashira, biduhesha kuzoba mu ijuru ibihe byose. Ariko kwimenyereza mu buryo bw'umubiri hariho n'ababikora kugira ngo baze baronke ubushimwe, ariko ubwo bushimwe n'ubw'akanya gato. Ushobora gupfuka gasiga canke kakaza kwingese canke kakanatakara. Nuko rero ubigirira umwete, nanjye ndabigirira umwete, ntidusumbwe n'abimenyereza iminsi yose mu buryo bw'umubiri. Yesu aguhezagira.